inshuti namwe bakunzi basayana na TV mu kiganiro biri gute. Kuri uyu munsi kikaba kiriko kiraremeshwa na jewe Saja Munezero aho natembereye urwaruka. Reka ntangure ndamutse uri impande yanje kugira tuganire ibintu n'ibindi bijanye n'ishuri. Baramukije. Bakwita gute? Jewe banyita Bebeto. Aha. Turagushimiye ko uri ngaha kugira tuganire ku bijanye n'ishure. Umva akabazo kanje ni mbega Nigiki boguha kugira uhebe ishuri? Uheba ishuri? Nana kimwe. Ishure ntaryo noheba vre. Kubera iki utoriheba? Ishure ntaryo noheba kubera ishure ni ngirakamaro. Ishure riragutegurira akazoza. Rituma rigutegurira akazoza ukazotera imbere mu nyuma kuko nabo ubona bateye imbere ubuko ni kubera biza amashuri. Abategetsi badutwara abaki bose bateye imbere kubera iki ishuri. Ico gituma je vraiment ntaryo noheba. Aha, uyu muhungu rero we watubwiye witwa gute? Bebeto. Bebeto rongo ati ishure ntaryo heba ngo kubera ngo bateye imbere bose nuko bize. Hirya yacu ndabona umwigeme. Mwigeme amakuru ni meza. Be bakwita gute? Nitwa Queen. Mwigeme ikibazo ni cakindi nyene wewe kugira uhebe ishure. Boguhiki canke abavyeyi bawe boguhiki kugira uhebe ishure? Kugira mvuge ngo ishure ndarihevye, ndarivavaniye navyo. Ni nkuko mpompa basi nk'imiliyoni 10 aho noriheba byukuri. Imiliyoni 10 boco uheba ishure? Ego. Aha, uyu mushiki wacu ro murumvise yuko miliyoni 10 yoca heba ishure. Reka turabukurikira mbega bakwita nde? Innovation. Innovation. Yeah. Mbega wewe kugira uhebe ishure. Ishure uvavanure naryo boguhiki. Yewe uwompa nk'imiliyoni 30 canka nyigaburira mashini Macintosh canka nyihera ko i7 ko James machine sinoso simbona ko noso kuko nabize bose ntacu mbona bibamari. Aha, uyu murumvise yuko wo mwihera imashini akikorera umwuga yoca heba ishure. Umwuga urateza imbere. Asigaye umuhungu umwe ngaha mbega wewe bakwita gute? Titi. Titi? Yego. Mbega Titi wewe uriga? Yego ndiga. None nko ikintu boguha muhiri wanyu ugaca uheba ishuri. Shaka nk'iya papa na mama ari wewe. Banyihereye nk'uruhusha. Uruhusha gusa rero ndabiheba.